Video y'uno munsi special. Ndabazana ibanga ryo gukora ibintu vyinshi kandi vyiza mu mwanya muto cyane. Twese dufise amasaha 28, yabo mutunzi, yabo mukene. Twese dufise amasaha 28 ku munsi. Itandukaniro riri ku kuntu amasaha akoreshwa. Hari abayakoresha mu kwiteza imbere n'abandi bayakoresha mu gusamara. Iyumvire ko ufise akazi kagutwara amasaha 10 ku munsi. Mbe nk'ubu no kubwira ko hashobora kuba ari inzira iyo gukora amasaha 2 ka kazi kawe kagutwara amasaha 10 ukabura gahejeje. Ego amasaha 2 ukabura hejeje kandi ukaronka umuyimbo mwiza cyane. Iyumvire ko ushaka kumenya ivyanditse mu gitabo kanaka ariko ukaba ufise ubunebwe bwo gusoma. Hanyuma hakaba hari igikoresho utegeka uti nsomera ivyanditse mu kiya gitabo hanyuma umpincamake. Ico gikoresho kikabigukorera mu minota 2 ukaboreje gusoma ca gitabo cawe wiyicariye canke wiryamiye. Ibaze wibereye kumwe n'abagenzi murateramye hanyuma patro wawe akubwira ati mpa raporo y'ibikorwa vyakozwe ukwezi kose. Iyumvire nkubo hari igikoresho utegeka uti ngiririye raporo boss ari karansaba hanyuma uyimeze neza. Ibaze uri ku rugendo uri mu modoka hari email bakurungikiye itegerezwa kwishuka ubwo nyene. Yumvire ko bari igikoresho utegeka uti nyishurira iyo email maze bikagenda uko nyene uko bitegetse ya email akayishura mu kanya gato cyane. Ibaze uri umunyeshuri muri kaminuza kanaka hakaba hariho devoir mwarimu yabahaye haraheze ukwezi kose ukaba waranavyibagiye maze ukavyibuka mwijoro ko bucugira presentation. Ibaze ko hari igikoresho utegeka uti nkorera iyi presentation kandi ntuze kungora jewe ndiryamiye hanyuma ukavyuka presentation iteguye neza. Ibaze ufise entreprise abakiriya ntabo ibintu bimeze nabi ndetse wakwa kugara imiryango. Ibaze ko hariho umu consultant umu advisor udahemba akubwira uko ushobora kubigenza kugira entreprise yawe yongere kuzamuka. Ibi ndiko ndababwira si science fiction, nibyo biriko biraba muri uyu mwaka wa 2025. Mu mavideo ngize imisi ndabaha narababwiye ko muri uyu mwaka wa 2025 ibintu bitandukanye n'indi myaka yaheze. Uyu mwaka utegerezwa kujana n'ibihe. Uzisigaza inyuma isizomuhonyanga yisange mu vyondo ahantu habi atazoshobora kwihagurutsa. Video nabahaye ejo haheze nababwiye ko muri uyu mwaka wa 2025 utegerezwa kugira ubumenyi buzotuma ubaho kuri ino si y'iterambere riri ku muvuduko udasanzwe. Narababwiye ibijanye n'ifaranga rishasha rikorera kuri internet n'ibindi utegerezwa kumenya. Muri iyi video nza kubabwira ibindi bintu, nza kubabwira ikindi kintu utegerezwa gukoresha mu buzima bwawe niba ushaka kujana abandi ndavuga bari muri 2025 kuko hari abantu bakiri mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ibaze nk'umuntu ushaka entreprise idakoresha internet. Iyi entreprise siyo muri 2025. Niba iyo entreprise yawe ibigikunda ko kwinjiriza amafaranga umenye ko uri kurajya ya nyuma kuko mu minsi mike urugara imiryango wisange mwibarabara. L'intelligence artificielle ubwenge bw'ubukorano nico nashaka kubabwira. Nimba udakoresha intelligence artificielle mu byo uri kurakora turi mu mwaka wa 2025 uri muri kahise mugenzi. Harabacumva ubwenge bw'ubukorano nk'ikintu giteye ubwoba nk'ikintu cyaje guhonyikiremwa muntu. Ariko icyo womenya cyo nuko intelligence artificielle ishobora kuba umupartenere wawe, umu assistant mu byo uri kurakora, umu advisor ndetse akaba n'umukozi wawe kandi udahemba. Iyi intelligence artificielle iri hose haba mu buvuzi aho abaganga bayifashisha mu kubona indwara imbere yuko n'ibimenyetso biboneka. No mu burimyi nuko nyene iri kirakoreshwa mu kubona indwara no kuzivura. Muri business irafasha mu kugupangira akazi, kwiga amasoko, kwamamaza ibyo ukora, kwanaliza amadone kandi kanagufasha gufata decision strategique. Muri education nuko nyene irifashishwa haba ku ruhande rw'abarimu canke abanyeshuri. Abayikoresha bunguka umwanya kandi umusaruro ukaba mwiza kandi ushimishije ku bice birenga 80%.
hama wewe ni kubera ko utari kurakoresha ubuhinga. Hari abariko begeranya amafaranga bakoresheje ubwenge bw'ubukorano, aba createur de contenu, ama video, ibitabo, ama formation. Intelligence artificielle abigukorera mu kanya gato cyane. Ibaze gukora logo ya entreprise yawe canke y'abandi mu masegonda 3. Ibi ni ibintu byoshobora gutwara iminsi n'iminsi ukoresheje ubwenge bw'umuntu, ariko ubu bwenge bw'ubukorano buguhiye logo mu kanya gato cyane. Ibaze gukrea site web mu minota mike cyane, ibintu byari kugutwara amahera menshi uja kubikoresha mu entreprise yarasanzwe abikora. L'intelligence artificielle irabigukorera mu mwanya muto. Ibaze gushira ku murongo cyane automatisation entreprise yawe, kwishura ama email y'abakiriya, kwandika no gutangaza ibyo ukora, republicité n'ibindi byinshi mu kanya gato. Ibaze gukoresha intelligence artificielle mu investissement. Ejo nababwiye ibijanye na investissement en bourse, gukoresha Binance n'ibindi. Si ngombwa ngo buri ncabwenge muri ibi bintu. Hari ubwenge bw'ubukorano bugufasha maze bukaguha des outils spécifiques kuri ico kintu wipfuza, yaba trading, investir n'ibindi. Ushire mu mutwe ko niba utiteguye gukoresha intelligence artificielle, abandi bazoyikoresha kandi uzosanga atacu kimaze kuri inosi, ndetse na business yawe yarabaye obsolete. Muri uyu mwaka nagutegura ibikoresho bya intelligence artificielle ushobora gukoresha kuburyo abandi bazokurondera aho bakuzi bakubure. Abakonkera bawe bazisanga mutakiri ku rwego rumwe. Abo mukorana bazotangara kuko bazobona kuri productive, intelligent, kandi ukora ibintu byiza cyane. Nimba ukorera entreprise kanaka, patron wawe azoguha promotion ku byiza uzoba uri kuramushikanako muri entreprise yiwe. Mu bikoresho utegerezwa kwifashisha muri uno mwaka harimo ChatGPT. Iyi ChatGPT ni intelligence artificielle yakozwe na entreprise OpenAI y'Abanyamerika. Ushobora kwifashisha ubwenge mu kwandika ibyo ari byo byose. Aba content creators, baba bakora ama video, abandika ibitabo, abakora des présentations, abandika ama CV, ama lettre de recommandation, ama lettre de motivation, ibyo ari byo byose, ama invitation ariyo yose, bya bintu byose murihira amafaranga mukoresha mu masecretariat public. ChatGPT ishobora kubigukorera ku buntu mu kanya gato cyane kandi kaguha ibintu bimeze neza cyane. Ibaze nk'umuntu agisaba akaza akoresheje style ya CV yo mu mwaka wa 2000. Ibaze umuntu yandika ikete cyo gusaba akazi akoresheje formulaire yakoresha mu mwaka wa 2000. None ushaka baguha akazi gute mu gihe abandi bariko bakoresha ibi bikoresho bikabaha ama CV n'amakete ameze neza ku buryo bw'uko no gutanga akazi abibonye ahita confirma bataranaguha na interview. ChatGPT irakoreshwa n'aba developer ikagufasha kugenera ama code, waba ukoresha language yari yose, Python, JavaScript n'izindi. Si ngombwa ngo urinde kuba ingeni cyane ngo ufise diplome muri informatique kugira umenye ibi bintu. ChatGPT irabigukorera byose. Ikindi gikoresho utegereza gukoresha muri uno mwaka ni Midjourney. Iyi intelligence artificielle izogufasha kubijanye na everyday. Baba artiste bakeneye ama image meza cyane, ama design visuel ateyigomwe. Iyi intelligence artificielle uyiha prompt cyangwa amajambo y'ishusho cyangwa image wifuza, hama nayo igaciguha iyo image yawe mu masegonda make cyane. Imaze kuguha iyo image, urashobora kuyibwira uti iyi image sindayikunze, hindura nk'iyindi, nayo ikabigukorera uko nyene wayibisabye. Urashobora guhindura ibara, luminosité n'utundi tuntu ushobora gukorera kuri iyo image yawe, hanyuma igasohoka imeze neza cyane. Ikindi gikoresho utegerezwa kwifashisha ni DeepL. Iyi DeepL ni intelligence artificielle gufasha mu bijanye n'indimi. Muri uno mwaka nta gwitwaza ufise ngo nta ndimi z'amahanga nzi. DeepL byose irabigukemurira mu gutradwiza ibyo ushaka byose kandi ikabigukorera neza. Itaho ndimi nyinshi ndetse ikanatradwiza context y'ibyungane byose, niyo hoba harimo insigamigani canke amajambo agoye. Reka gukoresha Google Translator, koresha DeepL iguhe ibisomwa bimeze neza cyangwa ibyo watradwije bimeze neza atana kanenge na gatoya karimo.
ikindi gikoresho utegerezwa kwifashisha na cyane cyane aba content creators abakora ibijanye na graphic design ni Canva. Iyi Canva izogufasha mu bijanye na graphic design cyane kwandika utundi tuntu keneye nk'ama CV, ama lettre, kugenera ama formulaire y'ibintu ushaka vyose. Nta bumenyi bwinshi busabwa ngo ufite diplome muri graphic design. Canva ikorera ibintu bizima kandi ku buntu. Iyi Canva irashobora no kugufasha mu kumonta video cyangwa ama image ushaka, guhinda utuntu twose ushaka, haba kuri video kanaka, haba ku ifoto cyangwa video yari yo yose. Ikindi gikoresho utokwibagira muri uno mwaka ni Eleven Lab. Eleven Lab ni yindi intelligence artificielle. Iyi nayo uya script cyangwa amajambo nayo ikaguhijwe. Uravyumva? Uyiha amajambo nayo ikaguhijwe. Ikoreshwa cyane n'aba content creators badashaka gukoresha amajwi yabo. Muyandi uti ibindi bikoresho bara kwifashisha muri uno mwaka ni Synthesia. Iyi nayo ni intelligence artificielle zo gufasha gukrea video ukoresheje les avatars zishobora kugufasha kuguha ibyo ukeneye. Wewe ico ukora uyitegeka ibyo gukorera nayo ikabikora uko nyene, haba kubijanye na formation, marketing n'ibindi. Synthesia irabigukorera kandi ku buntu mu kanya gato cyane. Ikindi gikoresho tokwibagira ni Notion AI. Iyi gufasha mu bijanye na organisation, gupanga akazi, gutegura amanama, kwandika amapeve n'ibindi. Ibikoresho ushobora kwifashisha kugira utere imbere mu kazi kawe, muri entreprise yawe, mu byo ukora muri kariyeri yawe ni byinshi. Itwo bivuga ngo tubimare muri no video. Ariko ico womenya cyo nuko wavyemera wareka intelligence artificielle iri kirahindura ishusho y'isi yacu. Hanyuma ni mutari kwayikoresha mu byo ukora uri kurahomba. Mu gihe turi kwiruka n'iterambere bizokugora kujana n'abandi mu gihe wewe nabo mukorana mudakoresha ubu buhinga. Nzi neza ko uyikoresheje neza mu nzira nyayo ishobora kuguhindura ubuzima bwawe. Ndasubiyemo mu nzira nyayo kuko hari abazikoresha mu nzira mbi. Wowe yikoreshe mu nzira nziza igufashe mu kazi kawe uri kurakora. Wakoze cyane kubana nanje mu iyi video. Niba ukeneye ubufasha cyane ushaka kumenya byinshi kubijanye n'ubu buhinga, ntutinye kunyandikira muri commentaire. Bye.